umva ukuri mu mugambi w'Imana nibirashaka kubimenya. Tandukanya, reka kwitiranya ivyagezwe vy'Imana n'ivyagezwe vya Mose, kuko ivyo bintu ataho bihuriye. Ivyagezwe vy'Imana ni 10, vyanditse mu Kuvayo igice ca 20 uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 17. Muri ivyo vyagezwe 10 vy'Imana, ica mbere kivuga ngo ntukagire izindi mana umbangikanye. Ica kabiri kikavuga ngo ntukibazire igishushanyo. Ica gatatu ntugafe kuvuga izina ryanje ku vy'ubusabusa. Ica kane kavuga ngo wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Ica gatanu kavuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uzorambire mu gihugu Jehova Imana yawe nzoguha. Ica gatandatu kikatubwira ngo ntukice. Icindwi kikatubwira ngo ntugasambane. Icumunani kikatubwira ngo ntukibe. Icicenda kikatubwira ngo ntukagirize ibinyoma mugenzi wawe. Icicumi kikatubwira ngo ntukipfuze inzu ya mugenzi wawe canke umugore wa mugenzi wawe canke ikindi kintu cyose ca mugenzi wawe. Mu gihe ivyagezwe vya Mose vyo birenga 600 ari vya bindi vy'icisho kurindi, uwisha isabato wicisha amabuye, ubusambanye bamwicisha amabuye, ukoze nukuvuga ngo vya vyagezwe namwe mutayobewe vyari ijisho kurindi, umugere ku wundi, ngumu ku yindi, ivyo vyarenga 600. Ivyo rero nivyo vyari vya Mose. Ivya mu gihe vy'Imana vyari 10 gusa. Irindi tandukaniro hagati y'ivyagezwe n'Imana, y'ivyagezwe vy'Imana n'ivyagezwe vya Mose, nuko ivyagezwe vy'Imana vyari vyanditswe ku bisate vy'amabuye, vyanditse n'urutoke rw'Imana. Imana niyo yavyanditse kwibuye. Vyanditse mu Kuvayo igice ca 31 uhereye ku murongo wa 17 kumanuka hepfo. Naho ivyagezwe vya Mose vyari vyanditswe mu gitabo biri inyuma y'isanduku. Ariko ivy'Imana vyo vyari ndani mu isanduku, vyari bisate bibiri biri ndani mu isanduku, ariko mw'iryo sanduku hari mwayo mabwirizwa yanditswe ko n'urutoke rw'Imana atarenga 10. Naho Mose yari yanditse mu gitabo kiri hejuru y'isanduku, vyanditswe mu gusubira mu vyagezwe igice ca 31 umurongo wa 26 aho vyari vyandikishijwe na wino. Ivyagezwe 10 vy'Imana ntibivaho, ntibihinduka, naho ijuru n'isi vyovaho. Vyanditse mu gitabo ca Luka 16 umurongo wa 17 ngo isi n'ijuru vyotuma bivaho. Hako akazatsana kamwe kava ku nyuguti nimwe yo kuvyagezwe. Murumva namwe ko biremereye. We wopfa, ninde ufise igakoroka, n'abana bagapfa, na papa wagapfa, n'inzigasha, n'ibisagara bigasha, n'isiga ikubama, n'izuba ntiribe ricaka, n'ukwezi kukavaho, n'abamarayika ntibabe bakibaho, n'ivyaremwe vyose ivyera n'ibitera bikavaho. Hako hava ko akazatsana kamwe ku vyagezwe. Naho ivyagezwe vya Mose vyategerezwa kuzovaho. Vyanditswe mu Bakorosayi igice ca 2 umurongo wa 14 ngo hanaguye n'icete twagiriza caduhama, ngo ikibamba hagati igikura hagati yacu nayo ikibamba ku musaraba. Ivyo nivyo vyavuyeho. Ntabwo ivyagezwe 10 vy'Imana arivyo vyavuyeho, ahubwo havuyeho ivya Mose. Bimwe vyari vyanditse mu gitabo, nk'uko igitabo kinyagirwa kikabora canke umuyaga ukakigurura, niko ivyagezwe vyageranya ko bizovaho. Ariko nk'uko ibuye ritabora, nk'uko ibuye ridahera, nk'uko ibuye nukuvuga ngo ivyo vyageranya ko ivyagezwe vy'Imana bizohoraho. Ivyagezwe vy'Imana 10 rero ni vyiza, na n'uyu munsi biracariho. Ni navyo bituyobora, wavyanka wavyemera. Ndazi nawe ko wanka gusambana, ndazi nawe ko wanka abakwiba, ndazi nawe ko wanka abakubeshera, kuko nuko ivyo nibikwigishe ko ivyagezwe vy'Imana bikiriho. Isabato iracariho. Reka kuyitirira abayuda, kuko abayuda bo babayeho, isabato yarabayeho kuva kera mu itanguriro. Umva ukuri rero. Abaroma igice c'umurongo w'indwi haranditse ngo nuko tuvuga iki? Mbega ivyagezwe n'icaha? Eka namba. Ariko simba naramenye icaha iyo ntakimenyeshwa n'ivyagezwe, kuko ntaba naramenye ukwifuza iyo ivyagezwe bitavuga ngo ntukifuze. Ivyagezwe akamaro kavyo ngo bitwereka icaha. Ngo nta muntu ashobora kumenya icaha ivyagezwe bitariho. Iyo uvuze ngo ivyagezwe vyavuyeho, ubushatse kuvuga ngo n'icaha ntabwo kibaho. Icaha rero kirabaho mwa kino gihe, kandi icaha ni ukwica itegeko ry'Imana. Umva ukuri. Ibyo vyagezwe Imana yaduhaye ni ivyo kutugirira neza twebwe ubwacu. Wivye niwe bigarukako, usambanye niwe bigarukako, ukubise abantu niwe bigarukako, amanyanga yose ukora bigaruka kuri wewe, ni uhura n'ingaruka zavyo. Rero ivyagezwe ni ivyo kutugirira neza, si umutwaro, nk'uko kanatsinda ntibigora nk'uko Yohana yabivuze. Umva ukuri.